muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kirasaba abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positifu na O negatifu kwihutira kuyatanga kugira ngo ahabwe abarwayi bayakeneye. Abo bantu rero twakanguriraga ni abafite amaraso ashobora guha igice kinini cy'abarwayi. Ikindi cya kabiri, mu Rwanda bagera hafi kuri 40-45% by'abatanga amaraso mu Rwanda babarizwa muri icyo cyiciro. Uwo ni muganga Thomas Muyombo, umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu kigo gishinzwe ubuzima. Itsinda rigizwe n'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri mu gihugu cya Kenya mu biganiro na perezida watowe William Ruto n'uwo bari bahanganye Raila Odinga. Muri Chad, Temane Eldimi, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, yagarutse mu gihugu nyuma y'imyaka 17 aba mu buhungiro. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Itsinda rigizwe n'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri mu gihugu cya Kenya mu biganiro na perezida watowe William Ruto n'uwo bari bahanganye Raila Odinga. Fide Niyongabo aduha inkuru irambuye. Ubutumwa bwa Twitter bwa Ruto bwatangaje ko abashinga amateka babonanye nawe uno musi wa kane. Ambasaderi mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya Meg Whitman yatangaje ko abo bashinga amateka bayobowe n'umukenguza amateka Chris Coons bitegekanijwe ko babonana kandi na Uhuru Kenyatta arangije ikiringo ciwe atakintu aravuga kuva amatora y'umukuru w'igihugu abaye muri Kenya ku itariki 9 y'uku kwezi k'umunani. Vyitezwe kandi ko bagendera u Rwanda aho imishamirano na Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ibibazo vyerekeye agateka ka muntu biri mu bizokwihwezwa. Urugendo rwabo mu Rwanda ruzoba rukurikiye urugendo umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yageze muri ico gihugu mu ndwi irangiye. Raila Odinga yatangaje ko ariko yiyumvira uburyo bwose bwisunza amategeko n'ibwirizwa nshingiro kugira ashingisha urubanza rwo guhagarika ivyavuye mu matora. Odinga afise imyaka 77 muri iki gihe, amaze imyaka igera kuri 25 arondera kuba perezida wa Kenya. Azwi nk'umugwanyi, akaba yarapfunzwe mu kiringo c'imyaka itari mike mu myaka y'1980 kubera yariko aharanira demokrasi ifatiye ku migambwe myinshi. Yarashigikiye kandi ibwirizwa nshingiro rya Kenya ryatunganijwe mu mwaka wa 2010. Muri Chad, Teman Eldemi ni umwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, yagarutse mu gihugu nyuma y'imyaka 17 aba mu buhungiro. Nanone Fide Niyongabo akomeza inkuru. Eldimi, umwishwa w'uwahoze ari perezida wa Chad Idriss Deby Itno, yavuye muri Chad mu mwaka wa 2008 agiye kuyobora abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yacitse n'indege ku mugwa mukuru wa Chad N'Djamena uno musi wa kane. Yatangaje ko yizeye ko ibiganiro vyo ku rwego rw'igihugu bizosubiza hamwe igihugu. Yamenyesheje ko yizeye ko ibintu byose bizogenda neza mu ntumbero yo gushika ku mahoro, kunywanisha abanyagihugu no kugarukana umutekano mu gihugu. Imigwi y'abagwanya ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta barenga 30 barateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'abategetsi ba leta mfata kibanza ya Chad mu ndwi iheze. Izo mpande zemeye kuja mu biganiro vyo ku rwego rw'igihugu cose bizotangura ku munsi wa gatandatu. Yamara umugwi ugwanya ubutegetsi ukomeye kurusha iyindi waranse kuja mu biganiro vy'amahoro. Inteko za Edimi zahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Deby mu mwaka wa 2008 zikaba zabandanije kugeramira leta kuva ico gihe. Mahamat Idriss Deby, umuhungu wa Idriss Deby Itno, yashizwe ku butegetsi n'igisirikare mu mabanga ya president w'imfatakibanza igihe se wiwe yicwa ku rugamba mu kwezi kwa kane ko mu mwaka urangiye. Mahamat Idriss Deby yaratanguje ibiganiro n'imigwi itari mike igwanya ubutegetsi yagwanije intwaro ya se wiwe. Fide Niyongabo harakoze kuri amakuru hirya no hino ku isi. Ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru noneho y'ibiyaga bigari bya Afrika. Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Makuru turahera
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa amakuru y'abantu 7 baraye baguye mu mirwano hagati y'abarwanyi ba Mayimayi na Twirwaneho, abandi 3 bakomeretse. Ni imirwano yabereye muri lokalite ya Bikarakara muri teritwari ya Fizi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo mu mujyi wa Uvira. Nkuko bitangazwa na Aimable Nabulizi, umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke, avuga yuko abaturage ko ari 7 bishwe na Twirwaneho na Gumino bekigwa muri kariyeri bacukuramo mu buyagaciro iri ahitwa Bikarakara, ni mu birometero 13 na santre ya Minembwe. Baje gutera mu ikare y'abantu bacukura amabuye y'agaciro, bica abantu 7, abaturage 7 bariko babacukura amabuye hariya y'agaciro, bakomeresa abantu 3, batwika n'inzu zigera ku 120 mu gitondo, ariko nimugoroba baje kugaruka bama bazitwika zose. Ubu nyine ko turabara inzu zirenga 300 izo batwise hariya. Bavuga yuko ahubwo aho hantu muvuga ko hacukurwa amabuye y'agaciro ari Biloze Bishambuke icukura amabuye y'agaciro aho hantu. Biloze, urumva Biloze Bishambuke ntabwo iri aho hejuru iyo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi birego Twirwaneho ishinjwa ko ariyo yishe abo baturage biciye muri kariyeri zicukurwamo amabuye y'agaciro, binyumuzwa na Kamasa Ndakize, umuvugizi wa Twirwaneho, aho avuga yuko mu migwano yabaye ejo za Bikarakara na Kijombo barimo bagwana na Mayimayi na Red Tabara, ko nta baturage bagwanye nabo. Twarwanye n'abaje kunyaga inka mu mihana yacu, nateye imihana za Gakangara yitwa kuri Nefu, nyine dukora poursuite turabajana kugeza tubagejeje Bikarakara, turabatambutsa ndetse twazanye Murobwa. Rero nimba abacukura amabuye y'agaciro baguye mu nukuvuga ko n'ubundi nibo barimo barwana nimba ariko bazita, ariko twega aho twarwanye n'aba Mayimayi. Rero abaturage twishe nta n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro twishe, ahubwo twishe abarwanyi bari baduteye. Twavugishije umuyobozi wa societe civile yo mu Minembwe Ruvuza ngo Masenkade, yemeza yuko habaye imigwano ariko nta makuru bafite ko hari abaturage baguye muri iyo migwano kuko yabereye ari kure naho bari. Noneho nk'uko bisanzwe muri Kongo, henshi muri burasirazuba bwa Kongo, ibirombe by'amabuye y'agaciro bikunze kuba biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Hari mu maboko y'abantu bitwaje intwaro, abo bita ba Mayimayi. Ni kawaida rero ko bobera imirwano kuko n'ahantu hari abantu bitwaje intwaro, haramutse habaye imirwano ntawakwikanga. Abantu baguye mwaba mwamenye umubare w'abantu baguyemo? Oya, ntabwo twabimenya kuko ntabwo twebwe twahagera nk'abaturage ahantu haba habaye imirwano nk'uko nguko guhita bagera, ndetse n'uyu munsi bongeye kuhagaragara abantu kumvikana imbunda ziharasirwa. Akarere k'imisozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga kuva mu mwaka wa 2017 kibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'iy'abakongomani yica abaturage, ikabasahura amatungo ndetse igatwika n'amazu. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe. Ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo, tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, mu Burundi hakaba ari kuri metero 19 na metero 22, ariko kandi mushobora no gukurikira aya makuru n'ibiganiro kuri wa3.radio.com. Mwadusanga kandi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kirasaba abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positif na O negatif kwihutira kuyatanga ngo ahabwe abarwayi bayakeneye. RBC ivuga ko abahabwa ayo maraso ari abo mu bwoko bwinshi, abahabwa amaraso, ayo maraso ya O positif na O negatif ahabwa abantu bo mu bwoko bwinshi kandi ari benshi, bityo rero ayo maraso akaba akenerwa cyane. Inkuru irambuye na mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda, Asumuta Kaboyi.
kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hagaragaye ku mbuga nkoranyambaga amatangazo yavaga muri RBC asaba abafite ubwoko bw'amaraso bwa O pozitifu na O negatifu kwihutira kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bagatanga amaraso kuko yari akenewe cyane. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya impamvu z'iyo mpuruza, kwegera umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu kigo gishinzwe ubuzima RBC Dr Muyombo Thomas adusobanurira zimwe mu mpamvu zatumye ayo maraso akenerwa. Abo bantu rero twakanguriraga ni abafite amaraso ashobora guha igice kinini cy'abarwayi. Ikindi cya kabiri, mu Rwanda abagera hafi kuri 45% by'abatanga amaraso mu Rwanda babarizwa muri icyo cyiciro. Iyo rero ukurikirana imibare uko igenda izamuka cyangwa imanuka ukabona bisa n'ibirimo kumanuka bijya munsi y'igipimo mwiyemeje, buriya bukangurambaga buba ari ngombwa. Guhaza ubwo busabe ku bijyanye n'amaraso ni ibintu bigora kubera ko ubwoko bw'amaraso butandukanye. Ikindi cya kabiri, ko amaraso agira ubuzima buto, hari amara icyumweru, hari amara amezi, ukwezi kumwe n'igice, hari n'amara umwaka. Uyu muganga avuga ko amaraso yo mu bundi bwoko adakunze gukenerwa cyane kuko abayakenera baba ari bake. Izindi mpamvu zatanzwe mu zatumye amaraso aba make nuko hakunze kuva mu bigo by'amashuri abanyeshuri bagiye kumara amezi asaga 2 bari mu kiruhuko. Aya maraso atangwa n'abantu batandukanye niyo yoherezwa mu bitaro biri hirya no hino mu gihugu agahabwa indembe n'abarwayi bayakeneye. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bari bitabiriye igikorwa cyo gutanga amaraso bumvikanisha ko urukundo n'imbabazi ari byo byatumye bafata iya mbere mu gutanga amaraso. Aba ni bamwe bo mu mujyi wa Kigali. Icyanteye gutanga amaraso ni urukundo, kuko natekereje ku barwayi nsanga uyu munsi hari urwaye ariko nanjye ejo narwara cyangwa umuvandimwe akarwara. Ndabikunda gusa bajya banamamagara nkaza umutima mwiza gusa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risaba buri gihugu guteganya isashi imwe y'amaraso ku bantu 100. Dr Muyombo Thomas akumvikanisha ko u Rwanda ruri hafi kugera kuri iyo ntego. Mu Rwanda tugeze kuri 0.7 by'ishashi ku bantu 100. Kuvuga ngo tubona amayinite 40,000. Umwaka ushize twabonye 82,000 by'amashashi y'amaraso amayinite. Ariko mu Rwanda twebwe ayo maraso y'imbumbe dufashe, ubuvuzi bugezweho buteganya ko uyacamo ibice bitandukanye kugira ngo ukeneye kuvura malaria akoreshe za nsoro zitukura, nkuko nababwiye ko arizo agakoko gashinzwe kwangiza gatera malaria. Umudamu urimo kuva, tuvuge uri kwa muganga wagiye kubyara akava amaraso, ashobora gukenera ibice bitandukanye by'amaraso, bakabanza bakamutera insoro zitukura, bakamutera plaquette, bakamuha na plasma. Kugeza ubu ahari abaturage bagaragaza ko gutanga amaraso babitinya ko bumva byabagiraho ingaruka, ariko bamaze kuyatanga inshuro zirenze imwe bagaragaza ko gutanga amaraso nta ngaruka bigira. Ariko rimwe ndi ahantu mu itsinda runaka naganiriye n'umuntu w'umupapa ukuze, amuha ubuhamya, niwe nakwiha ubuhamya. Ambwira ko amaze imyaka 25 atanga amaraso. Namureba nkabona n'umupapa w'igikwerere umeze neza, bintera rero kongera kubikunda. N'ubu ndabikunze ku buryo numva nzatanga amaraso kugeza igihe abaganga badukurikiraniye bambwira bati noneho yenda buhagarariye ahangaha. Hari ikintu wumva wahindutsemo iyo umaze kuyatanga nk'uko? Nta kibazo, mba numva merewe neza rwose. Baba batugiriye inama cyane, yenda nk'uyu umuntu afata kubisindisha ntago tubifata. Gahunda yo gushishikariza abafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive na O negative gutanga amaraso si ubwa mbere ikoze, kuko n'umwaka ushize abaturage bari basabwe gutanga ayo maraso ari benshi. Dr Muyombo akumvikanisha ko uko imyaka ihita ariko abantu bumva akamaro ko gutanga amaraso bigatuma amaraso akenerwa kwa muganga aboneka. Yasobanuye ko ikigero cyo gutanga amaraso mu mwaka wa 2014 cyari kuri 47%, bisobanuye ko niba ibitaro bisabye amasashe y'amaraso 100, ubushobozi bwari buhari bwari ubwo guha ibyo bitaro amasashi 47. Kwegera abatanga amaraso byazamuye ibipimo bituma icyo kigero kigera kuri 94% mu mwaka wa 2020, kuri ubu bikaba biri hagati ya 95-96%. Ikigo gishinzwe gutanga amaraso kivuga ko mu maraso yose atangwa 1.2% byayo ari adahabwa abarwayi bitewe n'ibibazo bafite, birimo uburwayi bw'umwijima wo mu bwoko bwa B cyangwa se syphilis cyangwa virusi itera sida. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakoze. Amakuru yacu turayasoreza ku yandi yerekeye ubuzima, ariko ajyanye n'ubuzima bwo kubaga abantu hagamijwe gukosora cyangwa se gukiza ubumuga butandukanye, harimo n'ababishaka
bashaka kubibagisha kugira ngo barwanye ubusaza. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganiraho na muganga Christian Vyamungu ukorera ibitaro Polokwane Makwenge biri mu ntara ya Limpopo ni mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kenshi abantu baza batwitura bashaka ko tubafasha, abandi nk'usanga ari nk'ababyeyi bagira abana babo bavutse bafite ubumuga n'ibihimba biba bitameze neza, ariyo usanga ari nk'abana baba bavutse iminwa isadutse mu kanwa nyine hasadutse, kandi abandi ugasanga bavutse imintuze iminwe yabo intoke zifatanye cyangwa amano afatanye, abandi ugasanga bafite nk'amano cyangwa intoke nyinshi. Aho kugira abantu ko abantu benshi bafite intoke zitanu kunoze ukuboko n'amano 5, hari abo usanga bafite nka 6 cyangwa ugasanga bafite nk'indwi, n'abandi usanga bafite nka 10. Abandi usanga bafite iby'ubumuga bigize nko gusanga intuze nk'amaguru ugasanga yaragoramye. Kenshi abo nibo usanga dukunda kubona, abandi usanga ari nk'ubumuga buje mu nyuma. Mwavuze abantu usanga bavuka bafite iminwa isadutse, abo bantu bakunda kuboneka cyane rwose mu bihugu byacu, biva kuki, mubavura gute? Ibyo kenshi usanga hari usanga bije biva nyine nko ku muntu uzeya ibintu bitandukanye, ari nko ibintu bita genetike, iyo usanga nk'umuntu ari muri uwo muryango wanyu usanga yavutse afite nk'izuzeya nk'izo iyo minwa isadutse, kenshi usanga mu bandi bazokurikiye muri uwo muryango hazobamwo umuntu umwana umwe avuka afite iyo ngorane. Hari igihe kenshi usanga nk'ubu hajya umwana akiri mu nda ibihimba byinshi usanga bitandukanye, hamara mu nyuma bikaza uko iminsi igenda ugasanga biza bigira bifatanye, hamubwira umuntu avuke ibintu byose bifatanye umuntu asa neza. Hari igihe kenshi rero kuri aba bana usanga byanga ko bikaguma ari uko. Benshi ugasanga bafite nk'ururimi runiniya, imbere y'uko rumaruka ugasanga rwagumye ruri hejuru y'intuze mu kanwa, ugasanga rero ibihimba ntibinigize mu kanwa, ugasanga haciye havuka umuntu hasadutse. Tugarutse kuri icyo kibazo cy'abantu bavuka bafite umunwa usadutse, murashobora mugasubira mukawufatanya agasubira gusa nk'uko byari bisanzwe? Abana kenshi iyo bavutse ubwa mbere na mbere tugerageza kuraba ko umwana ashobora konka kugira ngo ajye ibintu bimutuze ibyo kurya bimufasha. Rumba ikindi nacyo turaba yuko atabindi bihimba biba byarononekaye. Kenshi tugira ibintu bita ekogarafi, ukaraba mu nda atantuze nk'ibintuze nk'igitigu cyangwa amafyigo, kenshi usanga ariyo tugeza kuraba ko tuba yoronekaye. Naho biheze ngaho rero tugerageza kubavura tukababaga, muga kenshi dutangura haciye nk'amezi 3 umwana agize amezi 3 niho tumubaga kongera tukayifatanya. Irafatana ugasanga ntibiboneka ko yigeze avuka afise umunwa usadutse? Kenshi bivana n'urugero rw'intuziye w'uwo muntu ukuntu usadutse. Hari aho usanga udasadutse nka wose, abantu ugasanga usadutse nka wose, cyangwa ugasanga ntuziye nk'umwanya uri hagati, ugasanga umwanya munini gose. Ntabo kenshi iyo ari gatoya usanga bitaboneka iyo umuntu akuze, mugabo kuri bagiye usanga basadutse ugasanga hari umwanya muniniya, kenshi usanga biboneye, usanga umuntu acagira inkovu yagize yakuze, kandi usanga kenshi n'intuzeya usanga n'izuru muri aba nyene, ugasanga n'izuru nyene naryo nyene rimeze nabi. Kenshi urumva bitekereza ko n'iryo zuru nyene umuntu agira arisanure neza, ugire muri kugira risa n'izuru ry'abandi. Mwavuze nk'umuntu ashobora kuvuka afise intoki nyinshi, ubwo bwoko bwo kubaga abantu bagutyo nibaza ko bwo bworoshe ko afise intoki nyinshi. Mwavuze ko intoki ni 5, ico gikorwa kigenda gute? Nabo nyene kenshi usanga utegeza ugira nk'abana kugira ngo umwana imbere yuko ajya ku ishuri
we twategeza kumuvura ko uraza abana ukuntu bameze iyo ugiye ufise intoke nyinshi bacagutwenga abana ugasanga bacabwita nko mu bantu uziya mu miryango imwe imwe ino urabona ko abantu nk'umuvyeyi bacamwita ngo ni umurozi iyo avyaye umwana afite ingorane nk'izo kenshi rero turaba nk'intoke niyo ari nk'intoke nk'indwi uraba intoke zikomeye neza apeza usigarana izindi nka zibiri ugaca zikurako ukongera ugabiteranya kuba ukamera neza kugira umwana ategereza gukoresha uko kuboko kenshi ibyo dukenera tuvugira ni uko umuntu igihimba cyose ukora ugiye akazi cyategereza gukora kuko ntushobora kugira ibintu ngo utanure ikintu haba mugasanga ntigikora kenshi dushaka ko ibintu bigikora nk'uko biteze gukora ariko iyo mungabanije intoke ikiganza kiguma kimeze neza ikiganza kiguma kimeze neza nta ngorane ziba zihari ndabona abanywanyi benshi bariko barakurikirana ikiganiro reka ndaha akanya baze barabaza ibibazo byinshi cyane rwose turi kumwe na Claude niyo kwizera Claude muri aho murakomeye turakomeye cyane turaho muri hega Claude turamukiriza umutumire turakomeye cyane tumeze neza muri hehe ubu bende buza ahantu bita Burundi mu Burundi ni vyiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na muganga Christian Vyamungu yanonosoye ubuhinga bwo kubaga abantu bose ingorane zitandukanye ubumuga eka n'abashaka gusa neza ivyo byose arabikora murafite ikibazo murafite icyumviro nari icyumviro jewe ubwa nashaka mu ndamukirize muganga arakumva kuramutsa yego icyumviro afite rero harimo n'iwacu i Burundi abantu bafite amapatoloji menshi cyane ariko kubera abaganga cyangwa se ababafasha batarakwira mu ntara zose ngo babimenye usanga bigoranye cyane kwegera ubwo buvuzi no kubumenya keretse nk'ubu ko radiyo ijwi rya Amerika itangiye gukora ubuvugizi niko navyiga noneho nk'ubu iburuye n'iwacu ndakunda kubona nka birya patoloji twita makiyebo turakunda kubona abana bafite za hydrosefali na cyane cyane mu makampanye ahantu ubu buganga budashobora gushika cyane nagira mbaze muganga ko hari nk'icyumviro baba bafite cyo kwegereza ubu buganga abantu bari kure badashoboye gushika nk'aho i Bujumbura cyangwa n'iyi mirwa mikuru za Gitega ahantu usanga hari abaganga bakomeye babinonosoye ugasanga abantu bapfuye umukeno ikibazo cyiza Claude niyo kwizera muganga Christian Vyamungu avuriye mu bitaro byo muri Afrika y'Epfo ariko ashobora kuba akorana na bagenzi biwe bandi bafite umwuga umwe mu Burundi reka icyo kibazo agice hirya no hino mbega nk'abafite ubumuga Dr Vyamungu bari kure mu gihugu hagati boronka bofashwa gute hari abantu benshi usanga bitaborohera gushikira kwa muganga hari ikintu nk'abaganga cyangwa ishyirahamwe ry'abaganga yoza rirakora kugira ngo abafise ubumuga nk'ubwo bwose bashikire muganga arakoze kubona ko icyo kibazo ibyo ni ibintu nanjye naba niyumvira kandi navuga n'abandi abantuze abagenzi banjye b'abaganga bari mu Burundi icya mbere umuntu yamenye yuko abantu bigiye ibintu nk'ibyo usanga ari bakeya turi bakeya rero ugasanga biragoye kugira umuntu agende hose ibikoresho umuntu akoresha usanga ari ibikoresho bizimvye kandi ugasanga ntibikunda kuboneka bwaba icyiza cy'umuntu yogira ni uko turi migambi kugira ngo umuntu atangure kuzaraza nka hiyo nko mu minsi iri imbere kugira ngo dutangure tuze turagerageza gufasha abantu bari hiyo batobishobora ko nta muntu yoza arafata ngo igihugu cyose ngo utware abagwayi hanze kugira uze kubavuza ntibyoshoboka kandi usanga bizimba kuri leta icyo bituma rero turiyumvira ko mu minsi iri imbere ese umugambi wo kuza hiyo kugira ngo dutangure uza turafasha abantu b'abagwayi bari hiyo ubwa mbere bizotangwa nyine kugira umuntu atangure hajya nk'i Bujumbura kubera niyo usanga byose hari ibitaro
bifise intuze ubushobozi nk'ubwo mu nyuma rero dutangura kuzavuga no umuntu uze no mu ntara hagati mugazi twara umwanya ndiba kandi mugazi bishoboka ko tubikora. Ni vyiza cane gose, inyishu nziza. Reka duhe kandi n'akanya Josias Vyizigiro. Muraho Vyizigiro? Ego ndabumva marakomeye. Turaho turakomeye. Muri hehe? Nanje nashaka ndabaramutse ndi mu Burundi mu ntara ya Ruyigi. Ni vyiza cane gose. Murafite ikibazo cy'imviro, turi kumwe na muganga Christian Vyamungu, umuhinga mu kubaga kugira ngo akosore zimwe mu ngorane umuntu aba yavukanye canke ikafashe n'abandi bantu bifuza guhindura ukuntu basa canke ukuntu baboneka. Duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Ego je kwico nyene cyo guhindura ukuntu basa cyangwa ukuntu baboneka, nashaka mbaze uwo muganga none nk'ubu iyo umuntu bamuhinduye nta bintu by'amakanseri nko mu nyuma biheza ngo bimutere cyangwa agira izindi ngorane iyo yihinduje. Iki kibazo ciza Dr. ikibazo ca Josias Vyizigiro ati mbega nk'abantu mukoreye eka mubaze muri ubwo buryo nta bindi bibazo bagira harimo na ibibazo bya kanseri. Rakoze Josias k'ico kibazo nk'abantu benshi tubaga mu byo dukora misi yose kugira imbere yo kubaga umurwayi ubanza kuraba ko ibintu byose bikwiye kugira ngo ntagire ingorane nyinshi, tugereza kugabanya ingorane zishobora gushika. Kenshi niyo ubanaye n'umurwayi ubanza ukamubwira ati ibi bintu kubikora ingaruka zabyo ni ibi. Ubonye ingaruka ari nini yo gusuma ntuze icyo azoza kunguka nk'ibyo ntushobora kubikora. Mugabo kenshi nta ngorane tugira ibintu by'amakanseri. Kanseri ije ni uko ibaje ije ku ntuzeya ku mvo zindi zitari ntuzeya izo z'ubuvuzi. Ko iyo ugize nk'intuze nka operasiyo izo gutwara umuntu agira ngo kanseri, ibyo ni ibintu bidashoboka ahubwo buhanwa n'amategeko. Kenshi rero tugira ibintu usanga bigize ntuzeya kugira abantu bagire ingorane. Nibyo dukora mu ncamake. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birimo kugera ku musozo. Mbibutsa ariko ko icyo kiganiro mwarimo gukurikira mugenzi wacu Frederic Nkundikize yagiranaga na muganga Christian Vyamungu ukorera ku bitaro Polokwane mu Makwenge muri Limpopo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mushobora no kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri #, radio yacu voa.com no kuri Facebook. Ariko mbabwira ko n'amakuru yacu turimo kuyasoza, mbasubiriramo muri make ingingo z'ingenzi. Twababwiye ko itsinda rigizwe n'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu gihugu cya Kenya mu biganiro na perezida watowe William Ruto n'uwo bari bahanganye Raila Odinga. Twabwiye kandi ko muri Chad Temane Edmine, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi yagarutse mu gihugu, yari amaze imyaka 17 aba mu buhungiro. Aha rero hakaba ari naho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha. Ku buhanga bw'ibyuma hari PJ yarafatanije na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese rero kudutega amatwi. Turaza kongera mu kanya 1:30 mu makuru turimo kubategurira. Muze kuba hafi.